ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana ano makuru yanyu mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha. Amakuru yacu y'uno musi rero akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Amashirahamwe ajejwe kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ngo arakwiye gusubira gufatwa mu mugongo kugira ngo akomeze yihimiriza. Nayo ngo umwanda mukuru hamwe na mutoyi ugiye guhingurwamwo ifumbire izofasha mu bijanye n'ibitegwa. Ndabaha ikaze mukanya nido ijyana makuru tukabategura. Ndabahaye amahoro y'Imana nkuko narimeje kubamenyesha. Amashirahamwe yishinze kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ngo arakwiye gusubira gufatwa mu mugongo kugira ngo akomeze kugwiza inyigisho zo gukinga ico kiza. Inkuru dukesha mugenzi wacu Hozeline Munezero. Ihimiriza ku kijanye no kwikingira umugera wa sida risa n'iritagikorwa hafi mu ngezo zose z'abantu, haba mu gwaruka ndetse no mu bakuze. Ibituma abantu basige bafata minenegwe ico kiza nk'ari indwara isanzwe. Amuzave naburikukiye aserukira imbere y'amategeko urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida arashikiriza impamvu zituma iryo himiriza ryarataye agaciro. Himiriza zanyigisho zitandukanye twaje bisa ko abantu badehukiwe na cyane cyane ababijejwe mu ndinganizo z'iyo migambi. Eka bere natwe nyene tusanzwe turi mu mashirahamwe y'abagendana umugera wa sida n'ayandi mashirahamwe nyene yabigenga asangwa akora cyangwa afasha mu rugo rw'amba kugwanya sida. Murazi ko rero uruhara rw'amashirahamwe rero ari ku rubuga n'uruhara runini cyane mu guhimiriza kugira ngo abantu bose bamenye ibyo bwandu bwa sida. Mu programa yagera ashirwa ubu habaye kutasubira guha agaciro cyane igikorwa cyo mashirahamwe akorana n'abenegihugu directement kugira ngo ihimiriza ribandanya. Ari abaganga batanguye mu rugamba rwo kugwanya sida batanguye ari umuhamagaro, ari urukuro, ari kubabara abandi bakayitangira abandi bataraba ibyo baza gukuramo. Ngabubu abantu baza baraba karusho. Amuzave naburikukiye arabandanya mu gushikiriza ivyokogwa kugira iryo himiriza kubijanye no kwikingira umugera wa sida risubire gukorwa neza nkuko vyahora. Abagira neza babaze abo bantu bona ko bozanga inyishu inyaruka abo barugika uburyo siho hari hakenewe cyane. Wewe bote babaze abo bari ku kivi ati tubafashe iki, tubafashe gute, ayima bo bace babaha buryo bagenda bakore baremire umusaruro babazanira. Umuntu wa mbere agendana umugera wa sida mu Burundi yamenyekanye mu mwaka w'1983. Nayo mu mwaka wa 2022 igisata ca ONU kijeje kugwanya sida kikaba camenyesheje ko abantu bakuze hamwe n'abana bagendana umugera wa sida mu Burundi bagera ku 80,000. Muri abo abana bakivuka kugeza ku bana bafise imyaka 14 bakaba bagera ku 7,400. Tubandanya n'amakuru yacu. Umwanda mukuru hamwe na mutoyi ugiye kuzohora uhingurwamwo ifumbire izofasha mu bijanye n'ibitegwa. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Umwanda mukuru hamwe na mutoyi urashobora guhingurwamwo umwavu wo gufumbira isi ndimwa. Nadine Ndabigengesera arongoye Great Vision Group bisigura. Dusanzwe tuzi yuko isi isanzwe ifise ikibazo kijanye n'ivyihindagurika ry'igihe. Hama twatuzi na cyane mu Burundi dusanzwe dufise ikibazo c'igwirirana ry'abantu ryatumye ibibanza byo kurimamwo bigabanuka. Hari hakenewe rero ivyiyumviro vyotuma umwimbu ubandanya wiyongera kandi nanone tugakingira ibidukikije kuko nta handi hantu tuzoja dutegerezwa gukingira isi yacu. Mu myanda y'abantu dusanzwe tuzi yuko umuntu umwe afise uburenganzira bwo gusohora amazirantoki amagarama 250 ku munsi n'ikiro c'umukoyo ku munsi. Ivyo rero tugiye turavyandagaza ni hahandi dusanga turiko turagwiza imyanda ituma tugwara za ngwara zisanzwe zitera les maladies diarrhéiques. Rero iyo myanda tugiye turayandagaza ni ya myanda dusanga ivamwo ingwara zitandukanye, tifoide, amacinya, za korera n'izindi. Aha kandi hariho uburyo bwo gutega iyo myanda hakwitubera ikibazo ikatubera inyishu mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Akavuga kandi ko
muri uwo mwanda hashobora kuvamwo ivyunyunyu bikenewe mu buzima bw'igiterwa. Mu mukoyo mu mazirantoki harimo amaelema atandukanye nka azote, phosphore, potassium bisanzwe bikenewe kugira ngo mu buzima bw'ibiterwa. Ibyo rero ivyigwa birerekana neza yuko umuntu ashoboye gutanga ibiro 3 ku mwaka vya azote. Mu murima wa hectare hakaba hakenerwamo azote ibiro 30 n'abantu 10 kuba barashoboye kuba bohingura imyanda yabo igaruka igakora mu murima ungana na hectare yose. Mu bihe nk'ibi rero igihugu gikeneye guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi, uwo mugambi wo guhingura umwanda mukuru na mutoyi ukaba uje kuba nk'inyishu mu gihe abandi babona ko atakamaro uwo mwanda uba ugifise. Tubandanirize amakuru yacu mu bijanye n'ingo n'imiryango. Uburorero bubi buva mu miryango itandukanye hamwe no kwahukana ni bimwe mu bituma ugwaruka rw'uburudahurumbira kubaka imiryango. Ivyo bivugwa na Nzeyimana Patience, umuhinga mu by'inyifato. Tumukurikire. Gushora rero udahita iyo ngingo birava ku bintu vyinshi. Ubwa mbere ukuntu abana baregwa, ukuntu abana bategurwa kuva mu myaka yabo bakiri bato. Kera umwana yarakura kuva ku myaka 15 bakamutegurira kuzoba icitegererezo mu rugo muri kazoza. Nico caza imbere mu mutwe w'abavyeyi, iteka kwari uko bamutegura bakaronka inka, bakaronka bakwe, bakaronka bakazana. Education yubi bategurira kuzo kwiga, akore hanyuma abeho. Ico cyo kubaka ubwizige kiva cane mu bana ubwabo gusumba kuva muri encouragement y'abavyeyi, muri education inyigisho y'abavyeyi. Hariho ibintu bitagenda, hariho ama dysfonctionnement y'amakouple, hariho uburerero bubi bw'amakouple bw'abavyeyi, hariho traumatisme, hariho ikintu gihungabanya gwaruka muri kino gihe. Kera ibibazo vy'ingo vyabera muri kwa papa na mama muri couple, bakabijirira mu nzu bigahera, abana batigeze bamenya ko hari ingorane mu rugo yabaye abavyeyi babo. Ariko kino gihe urumva abantu ba mbere baba informe y'ibintu bitagenda mu rugo, ni babana nyine ko bumvise zanduru, babonye bya bintu bitagenda neza, baheza mu kibano bimwe babona iwabo bariko arayibona no kubabanyi babo. Hariho n'ugwaruka rutigatiye bambwiye ko bibabaza. Ego abubwira ko bibabaza nyene ako kantu ko nyene gatoya kumva ko mugabo abantu nibumve yuko ubuzima bugizwe n'ibiryoshe n'ibibabaje bifatanya biri kumwe, ivyo bikoze ubuzima. Ico gukora rero ku bajene ubwabo no kuba responsable muri vyose, apana gusa kuri ico cyo kubaka mugabo kuva mu buto bwabo. Kwiga kwabo ni kube kwiga uko kumenya mugabo n'uwo muhuye, nico wumvise, nico wabonye kibe kimwe mu bikwigisha urawa imbere, urawa muri kazoza, utarawe uyo mwanya nyene uriko. Kuko uravyo mwanya nyene uriko uraronka bus byoroshe, uraja ushaka byoroshe, mugabo ntubuzi kweja ariko bizokwama. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'inkino. Imigwi iserukira gihugu wa Nigeria hamwe na Cote d'Ivoire niho yarayirose amahigwe yo kuja mu gice ca nyuma c'igikombe ca Afrika. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Ale Lohisi Ndongozi. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'igikombe ca Afrika c'imigwi iserukira bihugu, ibihugu vya Cote d'Ivoire na Nigeria bizohurira mu rukino rwa nyuma. Abakunzi b'umupira w'amaguru bamaze iminsi mu munezero bakura mu nkino zitandukanye zimaze kuba muri iryo higanwa. Bamwe mu bamenyesha makuru b'inkino baratanga umwihwezo ku iryo higanwa kuva ritangura gushika ubu. Uko nakibonye ni igikombe ca Afrika kigira 34 kimeze neza cyane kurusha ibindi bikombe byose vya Afrika twahora turaba. Kubera iki? Kubera icambere harimo ibihugu vyinshi abantu benshi batari barindiriye, ariko vyaracuye gushika mu mahiganwa neza, kukina neza, bagashimisha abarorerezi babaye benshi kurusha ibindi bikombe by'isi yose. Hanyuma n'amasanamu twabonye yari meza cyane muri televiziyo. Ni igikombe ca Afrika cabayemo cuno kwita ama surprise, aho ibihugu nka Guinée Equatoriale catsindiye Cote d'Ivoire muhira imbere y'abakunzi bayo. Cote d'Ivoire igihugu cabwa amahigwe menshi kiza kwikarifya muri phase kurikira, nova kibaye meilleur perdant. Barashikiriza kandi uko babona urukino rwa nyuma ruzogenda. Urukino rwa nyuma ariko rwa finale bushobora kuba urukino
rwiza nk'uko rushobora kuba urukino rudashimishije cyane ku maso kuko bose bakeneye ico gikombe. Je ku bwanje noha amahigwe uwo mugwi wa Nigeria naho umugwi wa Cote d'Ivoire nawo nyene ukomeye. Ku bwanje amahigwe nda ya Cote d'Ivoire kuko abakinyi bose bagarutse. Sebastian Haller yari yavunitse mu nkino za phase de groupe, ubu yakize, ejo yatangura urukino rwiwe rwa mbere aranatsinda n'igitsindo, arahusha n'ibindi, ariko ubona yuko presence yiwe hari ikintu kinini yafashije Cote d'Ivoire. Uyu mwaka azoba ari incuro igira 8 igihugu ca Nigeria gikina urukino rwa nyuma rwa CAN, bakaba bamaze kugitwara incuro zigera kuri 3 mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 980 batsinze Algeria, igihumbi kimwe amajana 994 batsinze Zambia, n'ibihumbi 2013 batsinze Burkina Faso. Ni mu gihe Cote d'Ivoire izo bibaye incuro ya 5 bashika mu rukino rwa nyuma. Abo bakaba bamaze gutwara ico gikombe incuro zibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992 n'ibihumbi 2015 hose batsinze igihugu ca Ghana. Décisif donc, à 37 reprises en 36 matchs. Star Times, profitez de la vie numérique. dusozere n'ayavugwa mu makungu tukaba twayateguriwe na Alain Lorisi Ndongozi. Ku nshuro ya mbere ubushuhe bw'isi bwarengeje urugero rw'ubushuhe rwa 1.5 mu mezi 12 akurikirana. Nta na rimwe vyari bwaboneke aho kwezi kwa mbere kuboneka nk'ubushuhe nk'ubwabonetse mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2024. Habonetse mw'iki gitondo ubushuhe bungana n'urugero rwa 16 mu gisagara ca Biarritz, bukaba ari ubushuhe butarumenyerewe muri iki gihe c'imbeho. Neza na neza hagati y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2023 n'ukwa mbere 2024 ubushuhe bwageze ku gipimo ca 1.52, bukaba ari bwinshi ugeranije n'ubwabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 850 n'igihumbi n'amajana 900. Richard Bates, umuyobozi w'ibirabihindagurika ry'ibihe mu gihugu c'Ubwongereza, amenyesha ko naho bimeze uko ubwo butararengana urugero rwa 1.5 rwemejwe mu gisagara ca Paris. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko umwaka w'ibihumbi 2024 uzoba ushushe kurusha uw'ibihumbi 2023. Ivyo vyamenyeshejwe n'umuhinga mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu gihugu c'u Hollande, John Rockstrom, abandanya avuga ko ubushuhe burengeje bwibonekeza cyane cyane mu gace ka Arctique, Amerika ya ruguru n'iyepfo hamwe na Afrika, wabaye umwaka wa mbere ushuje cyane mu mateka yaho. Nino kuri ayo makuru havugwa mu makungu duciye dusozerera ko n'amakuru twabateguriye uno musi, ariko mu nkundire ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Amashirahamwe yishinze kugwanya ikizaruhonyanganda sida arasaba kongera gushigikirwa kugira ngo abandanye ahimiriza. Nayo ngo agiye gutangura gukogwa uwifumbire mu mwanda mukuru na mutoyi kugira ngo uzosahirize mu bijanye n'ibitegwa. Nino ngaho rero duciye dusozerera n'amakuru yacu. Ndabashimire mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana, mwandanye mugira ibihe byiza.